Abanyefeso igice ca mbere kuva ku murongo wa 15 baravuga ngo nico gituma nanje numvise ukwizera kwanyu, ukwizera umwami Yesu kuri muri mwebwe n'urukundo mukunda bera bose, ntahengeshanya kubashimira Imana, ndabahoza mu kanwa uko nsenze ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, data wa twese w'ubwiza, ibahe umutima w'ubwenge no guhishurirwa no kwimenya, ngo amaso y'imitima yanyu yihweze kugira ngo mumenye ivyo mwizigizwa no guhamagara kwayo ivyo ari vyo, mumenye n'itunga ry'ubwiza bw'iragi ifise mubera. Amen. Kinicete c'abanyefeso aho Paulo acandika ari afunzwe i Roma hagati y'umwaka 1963 na 1962, kandi ubona ko ariko ashaka gufasha ishengero kubona ikibanza caje mu mugambi wagutse w'Imana, umugambi wagutse w'agakiza, umugambi wagutse waho Imana yateguye kuzokoraniriza vyose muri Kristo. Cyo cyambere ku murongo wa 10 aho igamije yuko biciye muri Kristo Yesu izogarukana impore mu vyaremwe vyose, maze ico gikorwa Imana izokora ikanagura vyose, itangura kwerekana umushuzo w'ico gikorwa mu kuvyara ishengero, mu guhamagara abera bavuye mu moko yose no mu ndimi zose, ikabagira ihanga rimwe. Paulo rero ashitangura kubabwira imigisha abo bantu bose basangiye, arababwira ingene batoranijwe n'Imana kuva kera hose, arababwira ingene abo batoranijwe nyene Imana yakunze kuva kera hose, Yesu Kristo aza akabafira ku musaraba, urupfu rwe rukariha impongano y'ivyaha vyabo, aravuga ingene babohogwa ivyaha, bakizwa inkomezi z'icaha, arababwira ingene ivyaha vyabo vyahariwe, ariko kandi ko bagenda bakira inkomezi z'icaha, arababwira ingene bavyawe ubwa kabiri, babaye ivyaremwe bisha biciye muri mpwemu yera, arababwira ingene bahawe mpwemu yera nk'ingwati y'umwandu babikiwe kuzohabwa kuri wa musi Yesu niyagaruka. Aravuga ingene ubwo buntu bahawe babusesekarijwe mu bwenge bwose no mu kumenya. Umurongo w'8 ubwo yadusesekarije mu bwenge bwose no kumenya. Mu ntango y'imirongo twasomye umurongo wa 15 abashimira ukwizera kwabo. Nico gituma nanje numvise ukwizera umwami Yesu kuri muri mwebwe. Mu yandi majambo Paulo ariko arabwira ati ndabizi yuko mwizeye, ndabizi yuko mwinjijwe mu mwandu w'agakiza, kandi yuko hariho ugutahura mufise. Mugabo hageze ko abasengera aca basengera ngo barushize gutahura amaso yabo yihweze, bamenye ivyo bizigizwa no guhamagara kwayo, babone n'itunga ry'ubwiza bw'iragi ifise mubera. Kubera kino sengesho kandi yamaze kubabwira yuko amaze kuvuga ko Imana yabasesekarije kumenya ku murongo w'8, yamaze kubashimira ku murongo wa 15 ko bafise uko kwizera, nuko Imana yifuza ko tudahagarika kubandanya tumenya ibijanye na buno buntu bwagutse, intumbero yo kubaho kwacu, intumbero yo gukizwa, intumbero y'ishengero bwa mbere na mbere kugira ngo duhimbaze ubwiza bw'ubuntu bw'Imana ibihe vyose. Ariko dushobora kubaho duhimbaza ubwiza bw'ubuntu igihe taguma dutahura, igihe tudafise umutima wo kumenya, tudafise umutima wo kubandanya duhishurirwa ivya buno buntu Imana yatwinjijemwo. Imana idufashe kwama dutahura kugira ngo imisi yose ntiduhagarike gusaba ubuntu budushoboza kwama dutahura bushasha, mu nkome zishasha, mu bwiza bushasha, akanovera ka buno buntu duhagazemo. Gutyo ukubaho kwacu kwa Kristo kuzokwama gufise amahizo mashasha, kubera imitima yacu yama ibona itahura ubwiza bwa buno buntu Imana yatwinjije muri Kristo Yesu. Amen.